Sowa Store murakaza neza. Uyu muruvuna muheto nyakubura uko yigira, bamwe bita Luciferi, abandi bakamwita Satani, abandi bakamwita inzoka, abandi bakamwita Ibilisi, abandi bakamwita Sekibi, abandi bakamwita umugwanizi, abandi bakamwita umwasi w'abantu. Nyakubura uko yigira nyakwimara amenyo n'ubuhiri, n'umugabo canke n'umugore. Ku muntu yarimwe mu mukungugu, uyu muruvuna muheto Satani wewe yarimwe muki, yarimwe nande, arimwe ajyana. Murakaza neza tubisesangura. Science amateka n'iyobokamana bihuriza hehe kuri Satani? Twobisoma hehe? Murakaza neza mumenye byinshi kuri Satani. Icambere umuntu yomenya muri Bibiliya yera havugwa Shetani incuro 54. Cubanze cumvirize neza. Nuko Bibiliya yera kuva ku rupapuro rwa mbere kugera ku rupapuro rwa nyuma havugwa ijambo Satani incuro 54. Nayo ijambo umugwanizi rikavugwa muri Bibiliya incuro zigera kuri 30 muri Bibiliya yera. Mu gitabo ca Qur'ani gikoreshwa n'abayisilamu havugwa ijambo Shetani incuro 11 canke se ijambo Ibilisi ni incuro 11 kuko iyo bavuze Ibilisi niwe Shetani aho ni mu rurimi rw'Icarabu. N'umugore canke n'umugabo. Murakaza neza. Tutaraja kure duhere muri filozofi. Muri filozofi ikitaboneka cyose ntikibaho. Aba filozofiya bagaragaza yuko Satani cyo kimwe n'Imana bitabaho kuko kuri bo ikitaboneka cyose ntikibaho. Nabo nyene ngira ngo nta bwenge bafise kubera ko ubwenge bwabo ntibuboneka. Nyimba ikitaboneka cyose kitabaho ubwo nabo nta bwenge bagira kubera yuko ubwenge bwabo nta ushobora kubibona. Murakaza neza. Tutaraja kure wewe uremera ko Imana iriho ukemera ko na Satani ariho canke ntivyemera. Andika muri commentaire utubwire nyimba wemera ko Imana ibaho canke Imana itabaho. Nyimba Satani abaho canke atabaho. Canke nawe utubwire nyimba wemera nk'aba filozofiya ukemera yuko ikitaboneka cyose kitabaho. Tuje muri Bibiliya. Bibiliya ntizi ingene Satani yaremwe ntaho byanditswe. Bibiliya ntivuga ko Satani ari umugore canke ari umugabo. Navyo nyene ntaho byanditswe. Bibiliya ntigaragaza nyimba Satani yaratanze Adamu kubaho canke ari Adamu yatanguye ntaho byanditswe. Kubera ko Bibiliya igaragaza ingene Adamu yaremwe n'ingene yabayeho. Bibiliya ntigaragaza ico Satani yakuwemo nk'uko umuntu ariwe Adamu yakuwe mwivu. Kuri Satani Bibiliya ntigaragaza ico yoba yarakuwemo. Bibiliya ntigaragaza nyimba Satani yaremwe n'Imana. Byo ntaho byanditse. Ntaho byanditse muri Bibiliya. Bibiliya igaragaza Satani ubwa mbere ahenda Adamu na Eva, ntigaragaza uko yabayeho. Ntigaragaza uko yabayeho n'icari. Nyimba Satani ari umugore canke ari umugabo. Ico Bibiliya izi kuri Satani nuko Satani ari umwasi w'abantu. None Satani yabayeho gute? Ni umugabo canke n'umugore? Imbere yuko dukomeza ndagusabye gukora subscribe nyimba utarayikora. Kubayikoze naho muri intwaro. Sowa Store murakaza neza. Dr. Diamond ni umwe mu banyamerika b'inzobere nka cane mu gusoma ibitabo no mu kwigisha muri za kaminuza ndetse akaba n'umusesanguzi mu bintu bigiye bitandukanye. Agaragaza yuko Satani nyakwimara amenyo n'ubuhiri yaremwe mu mbeya z'umuriro, ndetse ivyo Dr. Diamond agaragaza ni navyo igitabo ca Qur'ani kiyobokwa n'abayisilamu naco ubwaco cagaragaje yuko Satani nyakwimara amenyo n'ubuhiri yagize gute yaremwe mu mbeya z'umuriro. Ivyo kubasoma Qur'ani bakabisanga mu kigabane c'indwi umurongo wa 12, ndetse ivyo nyene bigaragara no mu gitabo ca Qur'ani c'abayisilamu mu kigabane ca 38 umurongo wa 76. Bibiliya ntaco yabivuze ko ingene Satani yoba yararemwe n'ico yoba yararemwe. Bibiliya ntaco yabivuze. Satani nyakubura uko yigira ameze nk'ijini, ashobora kuba umuhungu canke se akaba umukobwa kubera ko amajini arahindagurika. Ashobora kuba amahungu canke se akaba amakobwa nk'uko inyandiko zibigaragaza. Ubwo rero na Satani nawe ngo akaba ameze uko nguko, nawe afise ubushobozi bwo kwihindagura akaba umuhungu canke se akaba umukobwa. Qur'ani igaragaza ko akomoka mu majini Shetani. Ibyo bikagaragara muri Qur'ani nyene ikigabane ca 18 ku murongo wa 50. Bibiliya ntaco yabivuze. Mu gitabo bita Fatihul Bari c'uwitwa Ibn Hajar handitse ko Shetani kera yitwa Azazil ataragarariza Uhoraho. Sowa Store murakaza neza. Kubw'ivyo Shetani si umuhungu kandi si umukobwa. Ica kabiri Satani yaremwe n'Imana. Ica gatatu Satani yaremwe imbere yuko umuntu aremwe. Nivyo wabyumvishije neza. Imbere yuko abantu babaho abanje kubaho Satani, hanyuma abantu baza kubaho inyuma yuko Satani amaze kubaho. Satani yahoze yitwa Azazil. Ico n'ikindi kintu umuntu yomenya. Ikindi Satani yaremwe mu mbeya z'umuriro. Bibiliya ntivuga ico Satani yakuwemo n'igihe yabereyeho, ahubwo Bibiliya igenda ivuga Satani mugabo ntigaragaza ingene baragize gute yarabaye. Mu ncamake Bibiliya nta byinshi izi kuri Satani, ariko Bibiliya igaragaza ko Satani ahambaye ku buryo Satani yashobora no kugerageza
kugerageza intumwa, ndetse mu bo yagerageje hakaba harimwo na Yesu. Ivyo biri muri Bibiliya Matayo ikigabane ca 4 ku murongo wa mbere. Satani Bibiliya igaragaza ko aganira n'Imana. Nivyo wavyumvishije neza. Bibiliya iragaragaza yuko Satani ashobora kuba afise ubushobozi bwo kuganira n'Imana. Waruzi ko Bibiliya igaragaza ko abo Satani ateza ivyago, Satani aba yabanje kubipanga no kwivugana n'Imana. Nivyo wavyumvishije neza kuko biranditse muri Bibiliya. Akarorero ni Yobu ikigabane ca 2 ku murongo wa mbere, haravuga hati: "Uwundi musi abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho, Satani azanana nabo gusa gushengerera Uhoraho. Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati: mvuye gukwiragira mw'isi no kuyigendagendamwo. Uhoraho abaza Satani ati: mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhwanye nawe mw'isi? Hari umuntu atunganye w'umugororozi anyubaha akitandukanya n'ikibi? Erega yakomeje kugororoka kwiwe gushika n'ubu, naho wanteye kumugeseza ataco ndamuhoye." Ngo kwibaza ati none Imana yageseje Yobu abisabwe na Shitani ataco imuhoye? Maze Satani yishura Uhoraho ati: amagara akabwa yandi. Mbere ivy'umuntu atunze byose yobitanga ku magara yiwe, ariko fa gutuma ukuboko kwawe utere amagufa yiwe n'umubiri wiwe urabe ko atazokurogota ko imbona nkubone. Nuko Satani acarasohoka ava imbere y'Uhoraho, ateza Yobu ibihute bikomeye uhereye mu bworo bw'ikirenge ugashitsa mu gitwaro. Iki ni kiganiro cariko kiraba hagati y'Imana nayo. None se wewe uremera ko ibidushikira byose byiza canke bibi tubona ko twatejwe na Satani ari mipango y'Imana? Satani abidukorera kubera ko babanje kwivugana n'Imana. Sowa Store ndabakunda, mugire subscribe, murakagira amahoro n'amahonda, itekane mu mitima no mu mifuko. Sowa Store murakaza neza. Nitwa Sowa, ndabakunda.